amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Ni kuri wedi 3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio. Ndabaramukije inshuti bagenzi b'ibiganiro vya Omega Radio, ndabaha nikaze mu makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uwa kabiri mugiye gushikirizwa na jewe Hervé Habonimana. Ingingo nkuru ziyagize zikabarizi. Mu buzima umuntu yama yagize ibitero, ariko rero iyo yagize ibitero vy'ijuru nta mpari zihaba. Vyongeye ngo aharamarira hasigara indirimbo nshasha n'intahe nshasha. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umukozi w'Imana intumwa Habonimana Hervé. Muraza kubikurikira. Ngo kwihorana nta ciza kirimwo uretse ko bizana akaga gakomeye mu muryango. Ibivugwa n'ugwaruka rwaganiye na mugenzi wacu mediatrice niyo mwongere, navyo muraza kubikurikira. Abakobwa ba kino gihe ngo ntibaraba akazi abahungu bakora, ahubwo ngo baraba umufuko, mu yandi majambo ngo bayirabira amahera abahungu baba bafise. Ivyo tukavyiganirwa na Mariam, umwigeme yaganiriye na mugenzi wacu Munezero Jolie Fabiola. Mu makungu turaza kubashikiriza yavugwa muri Argentine, mu Bugiriki, muri Ukraine no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubibutse ko mudukurikira kuri wezi 3 akaburungu Radio King akaburungu com akarongo gakitse radio akarongo gakitse Omega akarongo karyamye radio akarongo karyamye rimwe. Mukanya idonido rya Amakuru. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana utegura ibikorane byawe. Ushobora kandi kuba uri umuririmbyi ufise ibiteramo wifuza gushira habona. Ushobora kandi kuba uri umunyengabire wifuza kumenyekanisha amareresi n'ibindi uri kurakora. Omega Radio irabigufashamo. Wifuza kumenya ingene wobikora? Twandikire ku nimero 71 390 294 canke 76 565 ubusa 81. Tukumenyeshe uko bikora. Omega Radio, Yesu araza vuba. Omega Radio, Jesus is coming back soon. Mu buzima umuntu yama yagize ibitero, ariko rero iyo yagize ibitero vy'ijuru nta mpari zihaba. Vyongeye ngo ahari amarira hasigara indirimbo nshasha n'intahe nshasha. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umukozi w'Imana intumwa Habonimana Hervé yaganiriye na mugenzi wacu Gilbert Ndayishemeza. Nimba ushaka kumenya ico uri muri Yesu, ni vyiza ko uraba Yesu uko uzosanga ari niko azoba ari mu buzima bwawe. Ngo ivyo ubimenye uzobumenye ivy'ijuru, bigatuma rero ugira ibitero vy'ijuru. Ivyo navyo bigatuma ubuzima bwawe buhinduka. Ngo ahari amarira hakaba indirimbo nshasha hamwe n'intahe nshasha. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umukozi w'Imana intumwa canke apotre Habonimana. Vyongeye ngo kuriwe ngo ntakunda ngo ibintu bitava aho biri, ahubwo ngo akunda ibintu biza imbere. Habonimana. Igitero c'ijuru ku buzima bwawe. Ijuru burya naryo nyene rirazi gutera, kandi ijuru riguteye ndakunze kubivuga nturesista. Iyo riguteye riragutera ugafata ikabya. Unyemerera umwanya ijuru ribatere mu izina rya Yesu. Iyo ijuru riguteye ntirigusigira amarira. Iyo ijuru riguteye ahari amarira haba indirimbo sasa. Ndakunda iyo ijuru riduteye. Iyo ijuru riduteye ridusigira indirimbo sasa n'intahe nshasha. Vuga ngo ijuru rintere mu izina rya Yesu. Uti ndakira igitero c'ijuru ku buzima bwanje. Cyane gose uti ndakira igitero c'ijuru ku buzima bwanje. Urazi hari ibintu nakunda mu buzima. Sinkunda ibintu bitavaho biri. Sinkunda ibintu vyama kwakundi. Sinkunda ibintu vyama bikanye kwakundi. Umunsi umwe mwene data wumva ko komisiyo yose yafungura umuceri n'ibiharage. Hama urazi abakristo barafise umugenzo w'idini wo gusengera ivyo kurya. Je nababwiye kuko ndicondi ukuri mbanzi ndakuvuga. Twebwe ntiduhamagara gusengera ivyo kurya. Umuntu agafata 30 minutes ariko arakemeye umuceri n'ibiharage. Amadaimon aho wari kurabwira Imana ngo Mana wakoze ko wampaye ivyo fungo. None Imana guhaye birimo amadaimon. Usome Bibiliya nta namwe Yesu yigeze asengera ivyo kurya. Mugabo Yesu ibamuhaye ivyo kurya yagize iki? Yashimye Imana. Ushitse imbere y'ivyo kurya reka kutwononera akayabagu. Ngurube impemu.
umwe musuku mpana iminota 30 kurasengera amadayimoni mana yo bazavuye mu isi yanduye ukazokemeye inga 30 minutes none nzozijya zihoze kame makuru inga zije mana ndagushimiye ko umpaye ivyo mfungura amen firima tweke kuba abanyedini nibo basaba babone ko arabi mwemu hamwe mu mwene data yari afise umugenzo w'idini wo gusengera ivyo kurya agasenga nka 15 minutes ariko arasenga ivyo kurya byakabaye kera kuko yabona lundi mardi mercredi gushika dimanche no muciye n'ibiharage aragira hano abonye nararuha ati mana yasengesho nagize kuko ntivyahindutse n'ivyabindi nyene ivyabiharage ni wa muciri yasengesho nyene kopie kore amen yesu ashimwe sinkunda ibintu bitavaho biri cyo ndakunda ibintu bivaho biri kandi gituma kuba naje muri kino kibanza ndashaka kuvaho uri ndashaka utera indi ntambuko yindi ndashaka uyu munsi kusenga ejo bisobe vyiyongeyeko ndashaka uyu munsi ngene ukoreshwa n'Imana ejo bisobe birenzeko ndagombetse ingene uzoburishurirwa n'Imana ibisobe bimeze nk'uyu munsi ndakunda ibintu biza imbere haleluya. Akaba yarangije avuga ko umuntu ateye kusi itamera aronka dukeya ariko ngo ahinduye agatera ahamera washobora kuronka vyinshi. Urakoze Gilbert. Kwihorana ngo nta ciza kirimwo uretse ko bizana akaga gakomeye mu muryango. Ibi bivuga n'ugwaruka rwaganiriye na mugenzi wacu Mediatrice niyo mwungere. Mu Kirundi barayamaze ngo wihora inshuti ugahonya umuryango. Kwihora uwakugiriye nabi ngo ni ikintu kibi cyane gose ngo kuko nawe ubwawe uba wabikoze ugumana umutima ukwagiriza atamahoro ugira. Ibi bikaba bivugwa n'imiyabaga y'abasore twaganiriye. Aje kuri je kwihora ntabwo ari byiza. Inze ndabiguhereza ivyo 500 mba profita yuko dashobora ibyo byo kunjya bidashobora kuba ariko mu gihe iyo bishitse kuri jewe ndafata nk'isanganya shobora kwiyumvira yuko naca ndakwihora ndakugira nabi ku mpamvu y'ivyo. Ariko ngo nubwo biruko uyu we agira ati hari igihe biba ngombwa ko umuntu yihorera. Kwihora kuri jewe umwanya umwe ni vyiza undi mwanya si vyiza ati gute ari ibintu wihorera. Par exemple nk'umuntu ashobora kwicira umuntu ico niwo cihorera ariko hari ibindi bintu bishika pour nous les jeunes ngo turaba jeunes turi ensemble ashobora kuba par exemple bafise umudemu hande umugenzi aramutwaye ico ni kintu wihorera ati gute kuko utihorera cuboneka ko ugahise imbere y'abandi tega ni wihorera ngo kubera biri muri wewe wihorera kubera abantu ba muri kumwe chaque fois yakeneka kuma kigaruka kimaze kugaruka kabiri gatatu vugo ya reka ndakihorere kugira nanje ejo ntibaze bamvuge nabi kandi tukaba twabibutsa yuko kugirira imbabazi uwakugiriye nabi ari kimwe cerekana ko umuntu yamenye Imana. Urakoze Mediatrice. Abakobwa ba kino gihe ngo ntibakiraba akazi umuhungu akora ahubwo ngo baraba umufuko mu yandi majambo amahera umuhungu abafise. Ivyo tukaba twavyiganiwe na Mariam umwigeme yaganiye na mugenzi wacu Munezero Jolie Fabiola. Kuba umuhungu ari umuyobozi mukuru atagira mu mufuko mu yandi majambo atagira amahera ivyo ntibihagije kugira umwigeme amugomwe canke amushime. Igikuru ngo nuko abafise ubutunzi buboneka. Mariam. Abakobwa kino gihe benshi ntibaraba ngo afise akazi akanye ngo n'umudeje ni directeur benshi mbona baraba profit baraba amamonta atujya muntu aganya amahera ngana nuko ntabashaka kumenya ivyo akora nibake cyane bavyitaho bavuga ati urya ndamukunda kwera akora ibi nibi benshi mbona baraba mu mfuko w'umuntu atujya afise amahera hajya abashaka profit yiwe. Yongeye aratubwira ko ibice 60% by'abakobwa baraba amahera atarukundo baba bafise muri bo ahanamenyesha ko muri ivyo bice 60 arimo tumutege yombi. Si bose twofatira kuri pourcentage 60% muri bo benshi baraba umufuko w'umuntu baraba amahera abafise akaba ashaka amusatisfaire ku mabesoin yiwe bivanye n'uburyo abafise ntibaraba ati ngo urya muntu ngo afise akazi kanaka ashobora kuba afise akazi keza kamwingiriza navyo nye barabiraba mugabo benshi baraba mu mahera ntashaka kumenya ubya ngo no mu mécanicien ubya no mu karani canke bo birabira amahera majorité benshi muri 100% twofata 60% bon muri 60% dimwo kubera nagendondera profit kubera muri iki gihe uravye ibintu by'urukundo vraiment nta rukundo ruhari nta rukundo vraiment ko ayo mahera ndayaronse cyane ikorera ivyanje business. Akaba yarangije amenyesha ko hariho abakobwa bafise urukundo gukuri muri bo ariko ngo ni bake cyane nk'ibice 40% kandi ngo ivyo vyose bitegwa nuko bahemukirwa. Uyu ni wa mwanya wayavugwa mu makungu amakuru tugiye guhera mu gihugu ca Ukraine.
Muri Ukraine havugwa urupfu rw'abantu batandatu rwaturutse ku muriro wadutse mu bitaro vy'abagendana indwara zo mu mutwe. Ivyo bikaba vyabaye ku munsi w'ejo mu karere k'amajepfo ashira uburengero aho bita Odessa. Abantu bane bakaba bariko baravurirwa mu bitaro, 9 nabo bakaba basohokanywe impore. Umukuru w'igihugu Volodymyr Zelensky akaba amaze guhoza imiryango y'ababuze ababo, mbere akaba yategetse umushikiranganje wa mbere Volodymyr Groysman gushinga umuguzi utohoza icuwo muriro wavuyeko. Tukabamenyesha ko muri ico gihugu mbere no mu bihugu bibanyi imiriro nk'iyo yama yibonekeje bivuye ku nyubakwa zidakurikije amategeko. Mu Bugiriki muri ico gihugu havugwa abantu batandatu bapfiriye mw'ibahari Mediterane bariko bagerageza kujabukira muri ico gihugu. Ivyo bikamenyeshwa n'abasanzwe bacungera ku nkengera z'iyo bahari ku ruhande rw'Ubugiriki. Abantu 57 bakaba bararokowe n'ubwato bw'ubumwe bwa Buraya. Ivyo bikaba vyabereye mw'izinga rya Lesbos. Impunzi nyinshi n'abagerageza kwinjira i Buraya bakaba bamaze gupfira mw'ibahari Mediterane. Ico gihugu kikaba gifise impunzi n'abandi banyamahanga 70,000, benshi muri bo akaba ari abanyasiriya. Aya makuru yacu reka tuyabandanirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege yo mu bwoko bwa helicopter yarasambutse inyuma yo kugonga inyubakwa ndende igerekeranije ko amazu 58 iri mu karere ka Manhattan. Iyo nzu ikaba isanzwe ikoregwamwo icicaro c'Ibanki y'Abafaransa BNP Paribas. Ivyo vyateye iryo sanganya bikaba bitari bwamenyekane, ariko ngo amatohoza akaba yaciye atanguzwa n'abategetsi b'igisagara hamwe n'abajejwe umutekano mu vyo kwiyunguruza NTSB. Ivyo navyo bikamenyeshwa n'uburongoye igisagara Bill de Blasio mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha amakuru, akamenyesha ko atasano bifitanye n'ibitero vy'iterabwoba. Kubamenyesha ko umudereva w'iyo ndege ari we yahasize ubuzima. Isanganya nk'iryo muri ako karere rikaba ryaheruka muri ntwarante umwaka w'2018 aho nyene i Manhattan, rikaba ryahitanye ba mukerarugendo 5. Amakuru yacu reka tuyarangirize mu gihugu ca Argentine. Ejo haheze niho harangira urubanza rw'umupfasoni w'imyaka 70 yitwariye uwigeze kuba umufasha wiwe inyuma yaho batandukaniye mu 2009 bakavana burundu mu 2011. Uwo mugabo akaba yahevye umukenyezi wiwe ashikanye imyaka 60, imyaka abagore bakukurikirako. Uwo mukenyezi akaba yaciye arera ibibondo, arangura n'ibikorwa vyo mu muryango wenyene mu gihe atarafise akazi. Uwo mugabo akaba yaciriwe n'ubutungane bw'ico gihugu gutanga amafaranga agera ku 173 vy'amadolari y'abanyamerika. Ayo nayo akaba arayo kuriha ibikorwa vy'urugo uwo mukenyezi yakoze ari wenyene. Nino kuri ayo makuru yo mu makungu twarakurije ko amakuru yacu, ariko kubadufatiye hagati reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Mu buzima umuntu yama yagize ibitero, ariko iyo yagize ibitero vy'ijuru nta mpari zihaba. Vyongeye ngo aharamarira hasigara indirimbo shasha n'intahe shasha. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umukozi w'Imana intumwa Sibomana Kevin. Kwihorana ngo nta ciza kirimwo uretse ko bizana akaga gakomeye mu muryango. Ibivugwa n'ugwaruka rwaganiriye na mugenzi wacu Mediatrice niyo mwungere, mwabikurikiye. Abakobwa ba kino gihe ngo ntibaraba akazi abahungu bakora, ahubwo ngo baraba umufuko, mu yandi majambo amahera baba bafise. Ivyo tukaba twavyiganiwe na Mariam, umwigeme yaganiye na mugenzi wacu Munezero Jori Fabiola. Mu makungu twabashikirije yavugwa muri Ukraine, muri Argentine, mu Bugiriki no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nsubire kubashimira mwebwe mwese mwari muduteze yompi, nongera nshimira na bagenzanje Gilbert Ndayishemeze, Mediatrice niyo mwongere, na Joli Fabiola Munezero bamfashije gutorokanya aya makuru. Hervé Habonimana nije nayabashikirije, naho ubutaha. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio.
ni kuri www akaburungu radio king akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse omega akarunga karyamye radio